ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC gahuze miryango. Izi ni ngingo z'amakuru yo kuri umunsi. Mu Rwanda Aimable Karasira yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga 500 nyuma yo kwagirwa n'icaha cyo gukokeza amacakubiri. Mu Burundi umupaka wa Gatumba n'indi mipaka iri mu ntara zihana imbibe na Tanzania na Republika ya Demokarasi ya Kongo kuva kuri uyu wa gatatu itariki 1 z'ukwicumi giye korohereza abadandaza bacishaho ivyo baranguye. Bizogenda gute? Rero kuri igenekerezo ya mbere no kuvuga amakore n'amatagisi y'ivyo bidandazwa naho bizoba birenza izo dolari 200 bizorihishirizwa aho onye kuri uyo mipaka. Akarusho novuga nti n'umwidegemvyo w'abadandaza. U Rwanda rwinjiye mu masezerano n'ubufatanye n'umugwi w'umupira w'amaboko wa Los Angeles Clippers n'umupira w'amaguru wa Los Angeles Rams zo muri Amerika. Mu Rwanda abaofisiye bato barenga igihumbi bahejeje imyimenyerezo ya gisirikare bakiriwe mu birori vyabereye mu ishuri rya gisirikare gigako igihugu kibiteze kwiki. Uruhare rwanyu rero mwebwe abaofisiye n'uruhare rubasaba byinshi, n'uruhare rubasaba discipline, n'uruhare ruzabasaba kwitanga. Haravugwa n'ubukene bw'uburaro bw'abanyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda mu kigo cahuye mu gihe uyu mwaka mushasha w'ishuri hazokwakirwa igitigire kirenze ubushobozi bwo kubakira. Habaye iki? Ntabwo amacumbi ya kaminuza yarigera na rimwe kwira abanyeshuri ba. Ingamba zo kuyagura akaba menshi ntabwo zigendana n'ingamba dufite zo komeza kwakira abanyeshuri benshi bashoboka. Urubanza rwo gupfa guciriwe Joseph Kabila yahoze ari perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo rwatumye abamushigikiye bavuga ko ari kubera imvo za politike. Twabyakiriye ko umwanzuro wa politike udafite ahuriye n'amategeko, ariko ntabwo byadutunguye. Ku munsi wa mbere mu gihugu ca Luxembourg hamuritswe ireresi ivuga ku myaka 30 umurundikazi Barankitse Marguerite yashinze ikigo Maison Shalom amaze akora ibikorwa by'ubugiraneza mu Burundi no mu Rwanda. Abashingwamanza bakabuga Felicien akekwaho ivyaha vya genocide mu Rwanda baracarondera igihugu cyo mwakira inyuma yo kuva mu 2023 yasabe kuzofungurwa byifata kibanza kumvo z'ubugwayi. Aya makuru ayobowe na Jacques Nitegeka. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere mu Rwanda ariko tuyafatiye ngaha i Buraya. Mu 2023 senere mpuzamakungu mpanavyaha ya ONU igisata cashinzwe kuburanisha imanza zasigajwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yashiriyeho u Rwanda categetse ko Felicien Kabuga afungurwa vy'imfata kibanza gushika igihe kitazwi mu rubanza yakurikiranwaho uruhara muri genocide yo mu Rwanda. Iyo sentare yafashe iyo ngingo yo kurekura Felicien Kabuga afungiwe irahe kumvo z'amagara. Kuva ico gihe umuryango wiwe hamwe n'abamwunganira mu mategeko bararondeye igihugu cyo mwakira niyarekugwa, ariko gushika ubu nta na kimwe cari bwavyemere. Ubushinjacaha buheruka gushikiriza ubusabe bw'uko yorongikwa mu Rwanda bukavuga ko ico gihugu citeguye kumwakira kandi ku burenganzira bwiwe buzokubahirizwa. Twashatse kumenya ico abashingwa manza biwe bariko barakora, maze mvugana na Emmanuel Artite atangura mbwira ko bakiriko bararondera igihugu yojamwo kuko Kabuga adashaka kuja mu Rwanda. Nous avons commencé à chercher. Twatangiye gushaka ahantu yaba ari yisanzuye mu gihe yaba arekuwe by'agateganyo. Ntabwo ari ibintu byoroshye kubera impamvu zitandukanye, ariko twasabye abategetsi b'ibihugu byinshi kandi turi mu biganiro na bamwe muri abo bategetsi. U Rwanda rwaremeye kwakira Felicien Kabuga mu gihe yofungurwa. Murivuga kwiki? Le procureur, comme vous savez, a demandé récemment à ce que Felicien Kabuga... Umushinjacyaha aherutse gusaba ko Kabuga yakoherezwa mu Rwanda, naho twe tukaba tutabishyigikiye. Ni kuki tubirwanya? Icya mbere ni uko ubuzima bwa Kabuga butamwemerera kujya mu Rwanda. Icya kabiri ni uko atashobora kuvurwa uko bikwiye mu Rwanda. U Rwanda ntirufite ubushobozi bw'ubuvuzi bumeze nk'ubw'ibihugu by'Uburayi. Dispose d'un système médical équivalent aux systèmes médicaux des pays européens. Troisièmement,
icya gatatu ni uko u Rwanda rudafite ubutabera bwigenga, uburenganzira bwa Kabuga ntibwaba bwizewe, nta cyizere cy'uko uburenganzira bwe bwarengerwa. Icya kane ni uko umutekano we utaba wizewe, parce que sa sécurité ne pourrait pas être préservée. nta kitubwira ko ibintu bitahindura isura biba bibi. Kubera izo mpamvu zose ntibishoboka ko Kabuga ajyanwa mu Rwanda, ntibishoboka rwose. Aille au Rwanda, ce n'est tout simplement pas concevable. Birazwi ko Bwana Kabuga agwaye kubera imyaka yiwe, ariko u Rwanda rwaremeye kumwakira. Mushingira kuki kuvuga ko u Rwanda rudashobora kumwizeza ubutungane n'umutekano? Le Rwanda fait l'objet d'un certain nombre de rapports. Raporo zitandukanye za Loni ntiheruka zishinja ubutegetsi bw'u Rwanda kuba ku butaka bwa Kongo. Abayobozi ba Loni bagasaba ko ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Kongo. Hari bamwe mu bategetsi b'u Rwanda bashyizwe ku rutonde rw'abantu bakekwaho kuba barakoze ibyaha. Urwego rw'ubutabera mu Rwanda ntirwigenga. Birahagije gusa kureba nk'ibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango ikomeye irengera ikiremwamuntu. Ni igihugu bigaragara ko uburenganzira bwa Felicien Kabuga budashobora kubahirizwa. C'est un pays où les droits de Félicien Kabuga ne pourraient pas être garantis. Ko u Rwanda rwemeye ko atahukanwa mu gihugu c'amavukiro aho bikikwa ko yakoreye ivyaha, hari ico bihindura mu migendekere y'urubanza aregwamwo? Il n'a pas commis de crime parce que c'est nta byaha yakoze kuko aracyari umuntu ugifatwa nk'umwere kugeza igihe azahamwa n'ibyaha ku buryo ndakuka ubu aracyafatwa nk'umwere. Icya kabiri, ikibazo si icy'uko yaburanishwa cyangwa ataburanishwa mu Rwanda. Ntashobora kuburanishwa ku byaha nk'ibyo yari akurikiranyweho. Ntashobora kuburanishirizwa mu Rwanda mu gihe ari urwego mpuzamahanga rwasanze agomba kurekurwa. Icya gatatu, kuba u Rwanda ruvuga ko rumushaka sibyo bivuga ko agomba kujyanwayo. Nk'uko nakubwiye, ni ngombwa ko habaho kwizezwa ko uburenganzira n'umutekano bye byubahirizwa. Agomba kuvurwa neza. Ibyo byose ntibishobora gukorwa mu Rwanda, kandi na Kabuga ntiyifuza kujyanwayo. Ibyo byose bisobanuye ko igitekerezo cyo kumujyana mu Rwanda tugomba kukibagirwa. tout ça fait que l'option Rwanda, il faut l'oublier. Ubuzima bwa Kabuga bumeze gute ko n'ubagifunzwe? Sa santé, ubuzima bwe ntibumeze neza. Nk'uko mubizi, arakuze kandi ararwaye. Niyo mpamvu agomba kuba ari ahantu hateye imbere cyane ku buryo ashobora guhabwa ubuvuzi bwiza bushoboka. Uwo yari Emmanuel Atite, umwe mu bashingwamanza ba Felicien Kabuga. Urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha imanza z'ibyaha byambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza mu Rwanda rwakatiye Aimable Karasira igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 n'ihadawe y'amafaranga 500 nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gukurura amacakubiri. Aimable Karasira yahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, akaba n'umuhanzi yafunzwe mu 2021 aregwa ibyaha 5 birimo guhakana jenoside no kwihishingiro kubera ibiganiro anyuzaga ku miyoboro ya YouTube. Ibyaha we yaburanye ahakana. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana wari mu rukiko. Ubwo urubanza rwasomwaga, Aimable Karasira ntiyagaragaraga mu rukiko. Umucamanza yavuze ko Karasira adahamwa n'ibyaha 3 mu byo yaregwaga n'ubushinjacyaha, ari byo icyaha cyo guhakana jenoside, guhishingiro jenoside n'icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Umucamanza yavuze ko kandi ibirego 2 by'ubushinjacyaha bitakiriwe, ari byo ikirego cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo we n'icyaha cy'iyeza ndonke. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye Karasira gufungwa imyaka 30. Ntibiramenyekana niba buzajuririra uyu mwanzuro w'urukiko. Nyuma y'uyu mwanzuro, Brice Bikotwa wunganira Aimable Karasira yabwiye BBC ko we n'umukiriya we bagomba kubanza kwicarana bakareba niba bazajurira, kandi ko kuri we ari insinzi ngo kuko ibyaha byinshi kandi bikomeye Karasira yabigizweho umwere. Gukatirwa imyaka 5 bisobanuye ko uhereye igihe yafungiwe, Karasira ashobora kuba asigaje muri gereza igihe kiri munsi y'umwaka umwe, mu gihe impande zombi zitakwinjira mu bujurire ku mwanzuro w'uyu munsi. Icyaha cyamuhamye cyo gukurura amacakubiri gishingiye ku kiganiro yatanze kuri YouTube mu kwezi kwa 5 2021. Amwe mu magambo yashinjwe gukoresha ngo nuko abakomeye bose mu gisirikare cy'u Rwanda ari abavuye mu gihugu cya Uganda. Yafashwe hashize iminsi 7 nyuma y'icyo kiganiro kiri mu byashingiyeho aregwa n'ubushinjacyaha. Urukiko
rwavuze ko rusanga ayo magambo arimo gutanya abantu hashingiwe ku ivangura ry'aho baturutse. Urukiko rwavuze ko rwamuhaye igihano gito ku cyaha yahamijwe kuko yasabye imbabazi abanyarwanda baba barakomerekejwe n'amagambo yavuze mu biganiro bye, ngo hashingirwa kandi no ku mpamvu z'uburwayi afite bw'agahinda gakabije nk'uko byagaragajwe n'inzobere z'abaganga. Mu gihe cyo gusakwa agiye gufungwa mu nzu ye bahasanze amadolari 10,000 kuri konte ye ngo hariho 17,500 y'amayero, naho kuri telefone hariho miliyoni 11 z'amanyarwanda. Kuva icyo gihe uwo mutungo we warafatiriwe. Ubushinjacyaha bwasabaga ko uwo mutungo unyagwa ugashyirwa mu kigega cya leta, buvuga ko ukomoka ku cyaha. Mu mwanzuro warwo uyu munsi urukiko rwavuze ko ibintu binyagwa ari ibyakoreshejwe icyaha. Rusanga umutungo wa Karasira utarakomotse ku cyaha cyamuhamye kuko ngo ubushinjacyaha butabigaragarije ibimenyetso. Inyuma y'amakipe y'umupira w'amaguru akomeye ku mugabane w'Uburayi, u Rwanda rwinjiye mu masezerano y'ubufatanye n'ikipe y'umupira w'amaboko wa Los Angeles Clippers n'uw'ikipe y'umupira w'amaguru wa Los Angeles Rams yo muri Amerika. Agaciro k'aya masezerano ntikashizwe ahagaragara, ariko ngo azatuma u Rwanda ruzarushaho kurata ubwiza bwarwo muri Amerika rubinyujije muri aya makipe yombi. Ikigo gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB kivuga ko ayo masezerano ari igihe kirekire, aho muri ico gihe kirango cha Visit Rwanda kizagaragara ku myambaro y'abakinyi b'amakipe. N'inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Ikigo cy'u Rwanda cy'iterambere RDB kivuga ko aya masezerano yarasinyiwe mu mujyi wa Los Angeles hagati y'ikipe y'umukino wa basketball ya Los Angeles Clippers yo mwishyirahamwe rya NBA. Amasezerano kandi yanabayeho hagati y'ikirango cy'u Rwanda Visit Rwanda na Los Angeles Rams. Iyi ikaba ikipe y'umupira w'amaguru w'Amerika yo muri National Football League. Ngo ni amasezerano y'igihe kirekire ariko kitasobanura uko kingana. Muri icyo gihe amakipe yombi akazajya yambara imyambaro iriho ikirango cya Visit Rwanda. Umukuru w'ikigo cy'u Rwanda cy'iterambere Jean-Guy Afrika yavuze ko aya masezerano azafasha guteza imbere umuco w'imikino ndetse anamamaza ubwiza bw'igihugu ku mugabane w'Amerika. Amasezerano nk'aya yarasanzweho hagati ya Visit Rwanda n'amakipe yo muri shampiyona zikomeye zo ku mugabane w'Uburayi nka Arsenal yo mu Bwongereza, Paris Saint-Germain yo mu Faransa na Atletico Madrid yo muri Espagne. Muri aya masezerano aya makipe yamamaza Visit Rwanda ku myambaro yayo ndetse no ku bibuga akiniraho. Amasezerano nk'aya ariho kandi hagati y'u Rwanda n'ikipe ya Bayern Munich yo mu Budage. Gusa iyi kipe iherutse gutangaza ko itazakomeza kwamamaza Visit Rwanda, ariko ko izakomeza kugaragara muri gahunda zo guteza imbere umupira w'amaguru w'abakiri bato. Ni icyemezo cyaje gikurikiye igitutu cy'abantu barimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda barunenga kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Aba bakavuga ko akayabo gashorwamo kwamamaza aya makipe nyamara hirengagijwe abaturage bari mu bukene. Abategetsi b'u Rwanda ariko bavuga ko binyuze mu masezerano nk'aya u Rwanda rwashoboye kwamamaza urwego rwabo rw'ubukerarugendo. Nubwo uruhare nyirizina rwa Visit Rwanda rutagaragazwa, imibare itangwa n'ubutegetsi ivuga ko uru rwego rwinjirije igihugu akayabo ka miliyoni zigera kuri 650 z'amadolari mu mwaka wa 2024. Intego ikaba ari uko uru rwego rwagera kuri miliyari y'amadolari y'umusaruro bitarenze umwaka w'2030. Urakoze Jean-Claude Mwambutsa. Ku nkuru y'u Burundi, umupaka wa Gatumba mu burengero bw'u Burundi n'indi mipaka mu ntara zitandukanye zihana imbibe n'ibihugu vya Tanzania na Republika ya Demokarasi ya Kongo kuva kuri uyu wa gatatu itariki 1 z'ukwezi kw'icumi igiye korohereza abadandaza bacishaho ivyo baranguye. Nkuko bigaragara mu itangazo ry'ibiro bijejwe gutoza amakori n'amatagisi mu Burundi OBR, Iyo ngingo izotuma ibidandazwa vyose hatisunzwe agaciro bifise bishobora kurihirwa ikori kuri iyo mipaka kiretse ibitoro hamwe n'ibindi bikenera ubuhinga bwisununuye bwo kubipima. Stani Ngendakumana muvugizi wa OBR yabwiye BBC ko iyo ngingo irimwo akarusho ku badandaza. Ibidandazwa biciye kuri iyo mipaka birenza agaciro k'idolari 2,000 vyahora bica birungikwa i Bujumbura canke Igitega canke Kobero kugira ngo biharurirwe amakore n'amatagisi. Kuva rero kuri igenekerezo ya mbere no kuvuga amakore n'amatagisi y'ivyo bidandazwa naho bizoba birenza izo dolari 2,000 bizorihishirizwa aho onye kuri uyo mipaka. Akarusho novuga nti numwidegemvyo w'abadandaza
baba abo mu Burundi canke abo mu gihugu kibanyi ca Kongo no muri Tanzania kubera bazocisha kuri iyo mipaka ibidandazwa bashatse, ibidandazwa birekuriwe n'amategeko kudandazwa muri ivyo bihugu bibiri. Abo badandaza bazokunguka, novuga nti amahera n'umwanya, kuko vyahora bitwara umwanya munini bivanye nuko umudandaza yahora ca ariha ibikoresho vyo kwiyunguruza canke vyo kunguruza ivyo bidandazwa incuro nyinshi. Muca mwumva yuko abizaniye rimwe bakamutunganiriza kuri uwo mupaka nyene, hanyuma akaca agenda akadandaza na kunguko kadasanzwe. Iyindi mipaka yahawe ubwo bubasha ni nka Rumonge, Mugina na Mabanda mu ntara ya Burunga. Sentera ya gisirikare muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yahamije wahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila ivyaha vyo mu ntambara hamwe no kugambanira igihugu icimuha igihano c'urupfu atari hari. Yagirijwe gukorana n'umugwi wa M23, umugwi wafashe ibice binini mu buseruko bw'igihugu. Abashigikiye Kabila bavuga ko ari urubanza rw'imvo za politike. Joseph Kabila yaramaze imyaka 2 yarahunze igihugu, yasubiye Goma mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, ariko ubu nta uzi neza yaherereye. Twashatse kumenya ingene iyo ngingo yakiriwe, maze mvugana na Moise Nyarugabo wo mwishaka SD Goma riri mu ihuriro ry'imigambwe rya FCC riyobowe na Joseph Kabila. Twabyakiriye nko umwanzuro wa politike udafite ahuriye n'amategeko, ariko ntabwo byadutunguye kuko iriya leta ntabwo yubahiriza amategeko. No muri ya rubanza nta kintu na kimwe bagaragaje cyerekana ko ibyo barega uwahoze ari Perezida Joseph Kabila yabikoze. Leta imushinja ko yabonanye n'abakomanda ba M23 bakaba barabonaniye Bukavu n'Igoma, nico bashingiraho, kandi muri uwo mubonano yarahaye ikiganiro abamenyesha makuru. Mwebwe se mushingira kuki ko rubanza ari kwa Ngondagonde? Ijambo rya mbere, kubonana n'abayobozi ba AFC M23 ntabwo ari icyaha, nta tegeko na rimwe rya Kongo ribihana. Ikibigaragaza nuko Tshisekedi n'abantu be babonana nabo. None se ari amanama bakorera Doha bayakorana batabonanye? Ko ziriya delegation Tshisekedi yohereje Doha n'ahandi ko batarazicura urubanza rwo gupfa, kandi zarabonanye n'abayobozi ba AFC M23. Icya kabiri, icyo President Kabila yakoze ni ukujigoma ni Bukavu. Igoma ni Bukavu ni muri Kongo. Rero Nord Kivu yose na Sud Kivu hari miliyoni z'abakongomani bahatuye. Abo se ko bo bataracirwa urubanza nabo ko batuye muri territoire iyoborwa na AFC M23. Icya gatatu, hari abashitsi baba mu isi yose baza kubona abayobozi ba AFC M23 barimo umuryango w'abibumbye UN, bava New York cyangwa bava Kinshasa, barimo Bintou Keita n'abandi. Hari abandi b'iyindi miryango, ndetse hari nk'abapadiri n'abapasiteri bavuye Kinshasa abashakaga gukoresha inama y'amahoro, abasenyeri nabo baraje barababona. Abo bose ko badacirwa urubanza, kubera iki President Kabila kugera kuri Goma ni Bukavu byaba icyaha cyo gucirwa urubanza rwo gupfa? Ubwo rubanza yaciriwe rwo gupfa dahari, ubuse mugiye kubikoraho iki? Twe ntacyo tubikoraho, kuko nubundi twari tubizi ko urubanza ko barutangiye bajyaga mu mazu ye gushakisha ibyo bamurega, barabibura, bamukuraho ubudahangarwa adahari bitajanye n'amategeko kugeza batangiye urubanza. Ejo bararushoje bamukatira rwo gupfa. Twe nta kindi twakora, nibo bafite ibyo gukora. Twebwe ni kuvuga gusa ko ibyo bamurega byose ari ibinyoma. Iyo bavuga ngo niwe uyoboye umutwe wa AFC M23, nta kimenyetso na kimwe kibyemeza, nta cyemezo na kimwe berekanye, nta nama ya politike berekanye, nta rwandiko, nta video, nta telefone, bari bavuze ko ari we ufinansa uwo mutwe. Bavuga ko bazazana abahamya ndetse n'ibimenyetso by'amakonti ya banki, nta na kimwe bagaragaje. Kuvuga gusa ngo baramubonye Goma, ntabwo yaje Goma yihishe. Bavuze ko yakoze amanama ngo yahita majoro, nanjye nari mpari, nari nyarimo. Ni amanama yakoranye n'abanyamadini, n'abadamu, abamama, n'abasore, n'abacuruzi, abigisha ba universite, n'izindi ngeri n'izindi nzego z'abaturage bo muri utwo duce. Izo nimba arizo nama Kinshasa yita inama za leta majoro, noneho ni ukuvuga ngo urugamba bafite ko bararwana n'abaturage bo muri Nord Kivu na Sud Kivu. Mu miseze vyavugwa ko Bwana Kabila yari Goma.
ubuse ari hehe ko atashoboye kuboneka mu rubanza? niyo aje kuba ari Goma ntabwo yari kuboneka mu rubanza kuko byari bizwi ko bazamukatira urwo gupfa, kandi yaje kuba ahari ejo baba baramutaye muri yombi baraye bamufunze, ntabwo yagombaga kubishyira ngo aborohereze. Kuko nabo bari abaca urubanza nabo nyine ari ukwirarira, nabo badashobora kuza ngo bazamufate Goma, ariko aho ari ubu si ngombwa ku mpamvu z'umutekano, si ngombwa, ariko ntari Kinshasa. Uwo yari Moise Nyarugabo umugambwe SD Goma. Twashatse kumenya icyo abasesenguzi bavuga ku rubanza, abo ku ruhande rwa Kabila bavuga ko ari urubanza rwa politike, maze bagenzi bacu mu gisata ca BBC gitangaza amakuru mu Congereza BBC Newsday bavugana na Stephanie Waters, umuhinga mu by'akarere k'ibiyaga binini, akaba n'umushakashatsi mukuru mu kigo citwa South African Institute for International Affairs kijejwe iby'imigenderanire mpuzamakungu. Yavuganye n'umunyamakuru wa BBC Newsday PRI, tangura amubwira ukuntu Joseph Kabila yavuye mu butegetsi. Hariho igitutu cy'akarere mpuzamahanga ndetse n'icy'imbere mu gihugu cyamuhatiraga kutiyamamaza mu matora yo mu mwaka w'2018, kandi niko byaje kugenda. Cyakora yagiranye amasezerano na perezida wa Repubulika uriho ubu Felix Tshisekedi. Benshi bemera ko amatora yo mu mwaka w'2018 yatsinzwe na Martin Fayulu, ariko ibyayavuyemo biza kwemeza ugutsinda kwa Tshisekedi mu buryo bw'uburiganya, naho Joseph Kabila n'ishyaka rye bagira ubwiganze mu nteko ishinga amategeko. Uku kwishyira hamwe kwa Tshisekedi na Kabila kwaje kuzamba. Tshisekedi aza gushobora kwigarurira ubwiganze mu nteko ishinga amategeko, bishyira iherezo ku ruhare urwo ari rwo rwose rwa Kabila n'abanywanyi be mu butegetsi bw'igihugu. Umubano hagati ya Joseph Kabila na Felix Tshisekedi ubu umeze gute? Mu gihe kinini hagiye habaho ibibazo, bamwe mu bagize umuryango wa Kabila batabwa muri yombi, Kabila atangira gutotezwa ndetse yamburwa n'abamucungiraga umutekano. Ibyo byabaye mu myaka mike yishize. Mu myaka 2 ishize Kabila yahisemo guhunga, asohoka mu gihugu ajya mu buhungiro. Bitavuze byanze bikunze ko ariko yabyifuzaga, ahubwo ndakeka ko kubera ko yabonye ko ashobora kuba adafite umutekano. Yaba we ndetse n'abanyapolitike bamuri hafi batangiye guhangana n'ibibazo byo mu rwego rw'ubutabera ku mpamvu zirimo ruswa n'izindi. Yaramaze imyaka 2 hanze y'igihugu, kandi umubano we na perezida ndetse n'uw'amashyaka yabo wakomeje kuba mubi cyane. Turumva ko nta munyamategeko umwunganira wari mu rukiko cyangwa se we ku giti cye. Ni kuki yabikoze gutyo? Ndakeka ko kuva bitangira ishyaka rya FCC rya Kabila ndetse nawe ubwe babonaga kuva bitangira ko ibirego byose byihishe inyuma y'impamvu za politike, bityo ko atagirira icyizere uru rubanza, bahitamo kutarwitaba. Ndakeka ko Joseph Kabila yahisemo kudasubira mu gihugu kubera ko yabonaga ko uru rubanza rudakurikije amategeko, ariko kandi yashoboraga no kugira impungenge z'uko yahita atabwa muri yombi, kandi koko niko byari kugenda. Kiriya gihano cy'urupfu ese gishobora gushyirwa mu bikorwa? Oya rwose, ndakeka ko nta mpamvu yatuma Joseph Kabila asubira muri Kongo muri iki gihe, kuko yabasa n'uwishoye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko igihano cy'urupfu cyamaze imyaka myinshi kidatangwa, cyongeye gusubizwaho umwaka ushize, ahanini bisa no gutanga urugero kubera ibyaha by'ubugambanyi byaregwaga abasirikare ba leta biyungaga ku mutwe wa M23. Hashize imyaka 20 igihano cy'urupfu kidatangwa muri iki gihugu. Nkeka rero ko ari ikintu kifashishwa mu gutera ubwoba kurusha uko perezida yaba afite umugambi nyawo wo kwica abantu bakatiwe urwo gupfa. Ikindi twavuga nuko hari abandi bantu bo muri M23 AFC nabo bakatiwe urwo gupfa ku byaha bisa n'ibyo Kabila yarezwe. So where is Kabila now? Kabila aherereye hehe? Mu majyepfo ya Afurika. Uko mbizi igihe cye akimara hagati ya Zimbabwe na Afurika y'Epfo, agomba kuba afite inshuti muri ako karere k'amajyepfo, ariko nta byinshi tubiziho. Nagira nkosore gato aho mugenzi wacu Yvette Kabatesi yavuze ko hashize igihe muri Kongo hadatangwa igihano cy'urupfu. Yashatse kuvuga ko haheze igihe hadashigwa mu bikorwa igihano cy'urupfu. Muradutunga.
tubandanyiriza amakuru yacu ku mugabane wa buraya. Ku munsi wa mbere mu gihugu ca Luxembourg hamuritswe ireresi canke filme yitwa Marguerite Barankitse The Fearless Journey, tugiranije mu Kirundi n'urugendo rutagira ubwoba rwa Margarita Barankitse. Iyo reresi iributsa imyaka irenga 30 umurundikazi Marguerite Barankitse yashinze ikigo Maison Shalom amaze ko ibikorwa by'ubugira neza mu Burundi no mu Rwanda. Irerekana n'ingene yahunze igihugu c'amamuko mu 2015. Ibikorwa vyiwe vyatumye aronka ubwene gihugu bw'icubahiro k'igihugu ca Luxembourg. Mugenzi wacu Are Majesté Barenga yarishikiye Luxembourg adutegurira inkuru ikurikira. Abo koma mashini abari baje mwimurikwa Giores Marguerite Barankitse The Fearless of Journey ryabereye mu nyubakwa za Banque de Luxembourg. Ryari gitabwe n'abantu amajana barimwo abari bazindutse bavuye mu bihugu bitandukanye bya Buraya na Aziya, abategetsi, abaserukira ibihugu vyabo, abihebeye Imana n'abagwiza tunga batandukanye. Iyo reresi ntiyerekeye urugendo rwa Magi mu bikorwa by'ubugira neza gusa, ivuga kandi n'urugendo rwo kurwana n'indwara ya kansere ubavuga ko yanesheje byose ngo kubera urukundo. Ni reresi isubira inyuma ku myaka 32 iheze Magi imyaka 58 akora ibikorwa by'ubugira neza. Kimwe mu bigo byamenyekanye cyane yashinze ni Maison Shalom ku mugwa mukuru wihahoze ari intara ya Ruyigi, ubu iri mu ntara ya Buhumuza. Yagishinze mu 1993. Umwaka umwe mu yindi myinshi yaranzwe n'Indiane, ubwicanyi n'intureka muri kahise ku Burundi. Umwe mu bari bitavye imurikwa Gioreresi ni Cardinal Jean-Claude Olerich, umwungere mukuru wa Ecclesia Gatolika muri Luxembourg. Yashimangiye ko urugendo rwa Marguerite Barankitse ari intangarugero ku isi yose. Je suis très touché. Jewe birankitse ku mutima, ndabonye akamaro k'uburemere bw'urukundo, birateye igomwe. Ndavye ino reresi biraboneka mu mpande zayo zose ko urukundo ruganje. Magi novuga yuko ari intumwa y'Imana muri bino bihe vyacu. Nk'umuntu yihebeye Imana, ndemeza ko urukundo rutagira imbibe. Imana ikunda bose imisi yose, rero kubemera Imana urukundo rutegerezwa guherekezwa n'ibikorwa. Rero urukundo si bishobisho. Akarorero ka Magi kerekana ko urukundo ruruta vyose, kuko Imana ntikunda bamwe ngo yanka abandi. Nikunda abakirisu gusumba abayisilamu, nikunda abahutu gusumba abatutsi. Imana ikunda bose. Barankitse wewe mwijiri mw'ibigumbagumba avuga ko yabifashijwe n'urukundo. Nukuvuga ko Maison Shalom hari igikorwa cyavutse ku rukundo rw'Imana warise rukundo kugira hoze isi, kugira abwire abantu ati muhagurukire ubuntu. Nukuvuga ko ari ikintu gihambaye cyotegerezwa kudukanura twebwe nk'abarundi bwa mbere kwiyumvira terega urukundo ruriho. Kona umuntu nka jewe asanzwe avuka Inyamutobo, avuka mu Ruyigi, muga Imana ishaka kuvuga ati icyo uri kurakora nakugize igikoresho cy'urukundo rwanjye. Mu musubiranyo w'intureka zo mu 2015 uturutse ku kiringo c'umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza kitavuga ko kumwe Magi Barankitse yarahunze igihugu aja mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, ahahungiye n'abandi barundi batari bake. Yarabandanje ibikorwa nk'ivya Maison Shalom, aho yashinze imigambi ifasha impunzi z'abarundi harimo n'abari mu ikambi ya Mahama. Ubwitange n'ubutwari bwiwe vyatumye aronka ubushimwe mpuzamakungu bwinshi burimwo na Sene kishiramwe mpuzamakungu rifasha impunzi ya Sel hamwe na Aurora Prize. Fearless of Journey ibaye ifilime ya mbere mpuzamakungu imuhariwe, igice ca nyuma kirerekana urugamba rwe rwo gutsinda indwara ya kansere mu buhungiro. Abitavye muri kwa giyo filime bahejeje kwiraba barahagurutse bamuha amashi yiteka n'amashimwe menshi, hanyuma akurikira guhoberana no gushima kwinshi. Luxembourgville mu bwami bwa Luxembourg, Alain Majesté Barenga. Urakoze Alain Majesté Barenga. Tuje mu Rwanda aho abafisiye bato barenga igihumbi bajeje imyemenyerezo ya gisirikare bakiriwe mu birori vyabereye mu ishuri rya gisirikare ry'Igako. Ni birori vyari biyobowe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Mu bahawe ipete rya Suryetena harimwo Brian Kagame, umuhererezi wa Perezida Kagame. Ivyo birori vyahuranye n'umunsi iryo shuri ry'Igako ryahimbaza imyaka 25 rimaze rimenyereza abasirikare bo mu rwego rw'aba ofisiye bato. N'inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa.
abofisiye bato 1029 barimo 42 barangije amashuri ya gisirikare yo mu mahanga bambitswe ipeti rya suriyetona. Barimo umuhungu w'umuhererezi wa perezida Paul Kagame, Brian Kagame, usanze mukuru we Major Ian Kagame mu gisirikare. Abasirikare barimo abakabakaba 200 bahawe amasomo y'igihe kirekire cy'imyaka 4, abize mu gihe cy'umwaka basaga 500 ndetse na 248 bigishijwe by'igihe gito. Perezida Kagame niwe wayoboye umuhango wo kubambika aya mapeti. Yabwiye abasirikare ko bafite inshingano zo kurinda igihugu n'abagituye, bakumira abo yavuze ko batagikunda. Nyuma y'imyaka igera kuri 30 y'ibihe bitoroheye iki gihugu, Perezida Kagame yavuze muri uyu muhango ko icyo igihugu gishyize imbere muri iki gihe ari amahoro. Turashaka amahoro. Ubu tumaze imyaka 31 igihugu cyongera kwiyubaka, cyubaka umutekano, cyubaka amahoro. Uruhare rwanyu rero mwebwe abaofisiye ni uruhare rubasaba byinshi, ni uruhare rubasaba discipline, ni uruhare ruzabasaba kwitanga. Iyi si turimo ikomeza guhindagurika, ibibazo iyi si iteye ityo, igihe tugezemo giteye gityo, ubu tuba tugeragezwa twese. Ubu namwe mwinjiye mu bageragezwa ku buryo mugomba kubyitwaramo. Isi yahinduka igana habi, ntibajyane muri iyo nzira. Ishuri rya gisirikare rya Gako riri hafi cyane y'umupaka w'u Burundi ryabereyemo uyu muhango ryizihizaga imyaka 25 rimaze rihugura abasirikare bo mu rwego rw'aba ofisiye bato. Uretse imyitozo ya gisirikare, iri shuri ritanga n'inyigisho zo ku rwego rw'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu mashami y'ubumenyi mu bya gisirikare, ubumenyamuntu, amategeko, ubuvuzi, ubuhanga mu bwubatsi n'ibindi. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Urakoze Jean-Claude Mwambutsa. Tukiri mu Rwanda, kaminuza y'u Rwanda mu kigo ca Huye haravuga ikibazo cy'uburaro bw'abanyeshure mu ntango z'umwaka mushasha w'ishure. Iyi kaminuza yahora yakira abanyeshure barenga 8,000 ariko bizokwakira abarenga 10,000 bajeje amashure yisumbuye mu myaka 2 iheze. Ubuyobozi bwa kaminuza buvuga ko bushira imbere gutanga ubumenyi ku banyeshuri benshi. Abanyeshuri bari basanzwe baba mu kigo ca kaminuza n'ababa hanze yaco bavuga ko batanguye guhura n'ingaruka z'iyo ngingo. Ni inkuru ya Ivewu cyana. Ndi kuri kaminuza y'u Rwanda, ni mu masaha ya nyuma ya saa sita. Bamwe mu banyeshuri bashoje amasomo yabo. Ndabona ku mihanda isohoka muri kaminuza imirongo minini y'abanyeshuri berekeza mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Huye. Muri bo harimo abari basanzwe bacumbikiwe muri kaminuza. Kuba narabaga mu kigo ubu ngubu nkabamba hanze harimo itandukaniro rinini cyane, kuko mu kigo habaga hari sekirite ihagije bitewe n'abasekirite babaga bari kuri gate za hosteli zacu, ariko ahangaha kwa abakobwa tuba turi nk'abanyantege nkeya. Umuntu ashobora kuza yitwaje ko hari akantu aje gufata iwawe kandi ukaba utanamurwanya ngo ubashe, bitewe n'uko twebwe abakobwa nyine usanga akenshi nk'abakiri batoya noneho abahungu baturusha imbaraga, akaba yagufatirana, urumva umutekano wawe ntabwo uba uhagije, abajura. Uyu mwaka w'amashuri kaminuza y'u Rwanda izakira abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye mu myaka 2 ishize, bikazatuma umubare w'abanyeshuri mu ishami rya Huye urenga 10,000. Umuvugizi wa kaminuza y'u Rwanda Ignatius Kabagambe yabwiye BBC ko ikibazo cy'amacumbi muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye bakizi. Ntabwo amacumbi ya kaminuza yarigera na rimwe akwira abanyeshuri bacu. Arahari ndetse hahoraho ingamba zo kuyongera, ariko ukuri tubwizanye nuko ingamba zo kuyagura akaba menshi ntabwo zigendana n'ingamba dufite zo komeza kwakira abanyeshuri benshi bashoboka. Birumvikana ko percentage yabo tutazacumbikira izazamuka. Baba abanyeshuri bacumbikirwaga na kaminuza cyangwa se abirwanagaho, ngo ingaruka bose zatangiye kubageraho, kuko abafite amazu n'ibyumba bikodeshwa mu mujyi wa Huye ibiciro bahise bizamura. Nabaga mu nzu nishyira 15,000, none ubu ngubu ndi kwishyura 30,000. Nari nsanzwe ntaba muri kaminuza y'u Rwanda cyangwa se mu macumbi ya kaminuza, ariko natwe mu banyeshuri baba hanze y'ikigo byatugize ingaruka zikomeye. Nabaga muri campus muri hosteli, urumva bayifunze tutabizi, twabimenye tugiye kugaruka ku ishuri, nta bushobozi twari dufite buhagije
bwo kuba twahita dushaka aho kuba byaratugoye, bisaba ko tujya kuba ahantu kure. Kugira ngo nzagere mu ishuri binsaba gukoresha isaha n'igice birenga, akenshi turakererwa. Umujyi wa Huye ni umujyi muto utuwe n'abasaga 800,000 gusa udafite ibikorwa remezo bihagije cyane mu bigendanye n'amacumbi ku mubare munini w'abawugana mu gihe gito. Abikorera ku giti cyabo ubucuruzi bw'ibyumba n'amacumbi bavuga ko ari amahirwe ku mujyi wa Huye kubona abantu 1000 bacumbikira. Ukuriye uru rwego muri uyu mujyi Bwana Gervais Butera avuga ko bari gukora ibishoboka ngo haboneke igisubizo cyihuse no mu buryo burambye. Tugerageza kwidentifia andi macumbi ashobora gufasha ubu ngubu kugira ngo abana batagira ikibazo. Tunagira n'undi mwanya wo kuganira na bagenzi bacu. Ye nibyo koko ubwo umubare wiyongereye ntabwo bivuze ko dukwiye kuzamuriraho abana igiciro. Hari amazu arimo yubakwa, ayo mazu arimo yubakwa, icyo turimo dukora uyu munsi ni ukureba ngo aba bagenzi bacu turabafasha dute kugira ngo ibyo bakora byihute bibe bizashobora ntuza kutwunganira nanone mu minsi iri imbere. Muri 2013 Kaminuza y'u Rwanda yari ifite icyicaro i Huye yatakaje amashami menshi ubwo habaga amavugururwa yo gukora kaminuza nkuru y'igihugu. Hari ababona kutagira ibikorwa remezo bihagije mu rwego rw'amacumbi nk'imwe mu mpamvu zatumye amashami menshi ya kaminuza ya Huye ajyanwa mu bindi bice by'igihugu. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Huye.